Ikaze turi ku igenekerezo rya 20 n'ukwezi kwa 11 2024 turabahaye ikaze muri kino gitondo turaramukije bariko baratwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hanze y'igihugu za Buraya n'ahandi kuko murabizi ko muri yo kandi turabashikengukira cyane tubasaba yuko mubandanya mukora subscribe na like na commentaire kuri mikro muri kumwe na Amos Twagiramungu tubangutsa nigire ntikaze na Rabine comme d'habitude. Asante sana ndabashimiye. Mwaramutse impore. Turakushimye turashima n'Imana kandi tugejeje isa cyane gose. Ejo twari tubabwiye yuko kumbure tuza kuza uyu munsi tubabwira ingene Evariste Ndayishimiye yashoboye kugaragaza kwereka umurongo w'ingene abarundi kumbure bashobora kwiyambura ubutegetsi bubi nabwo bukaba burangwa iwe. Hagati aho turaza kuraba ko tuza kuraba ingene tubica besha nabisha kumbure Rabine uraza kutwereka yuko ubwo bari ubutumwa yaratanze atavyazi akabutanga par méconnaissance agasanga kumbure ivyo yari karabwira abarundi bisa n'ivyo nawe yaciye aba cagi shoti yavuga noneho abarundi baba babandi bamugemurira babazanyoni noneho hageze yuko boraba ikibereye ivyo sije ndabivuze kumbure baraza kumwumviriza niwe yavyivugiye bonaho amakuru ari karavugwa inyuma yuko SNDFDD yabuze ahica hose murazi yararunguka imitahe hanze y'igihugu ngo ifate ababa bahunze igihugu baharanira agateka kazina muntu abarongo ya maradiyo. Ubu rero byarangiye inyuma yuko Sinduhije ivyo bimenyekanye abarundi bakabimenya nawe bwiwe nyene akanakoresha iterabwoba ku makuru twagiye ducisha ngaha kuri Cakenge TV akavuga yuko amakuru ari karatohozwa atariyo amakuru ari karavugwa. Nibaza ko Rabine uza kubikomozaho bihagije cyane wararonse ubutumwa butari buke bugutera ubwoba buvuga yuko amakuru atariyo ariko uyu munsi birangiye noneho Sinduhije ubwiwe yinjiye muri SNDFDD atangura gukora inyandiko z'impimbano nka zimwe zikora Patrick Nahimana bagakora ibitero agace bavyitira Patrick Nahimana nawe ubu afashe Bobo Rugurika umuyobozi asanzwe arongoye RPA. Bobo Rugurika azwi nk'imwe mu ntwari Burundi igihugu cy'u Burundi cibarutse yashoboye kugwana urugamba rukomeye cyane kuva kiri mu gihugu cyane cyane nyuma yuko abanyamakuru yakoze umwuga neza abasa n'uharanira agateka kazina muntu. Ivyo rero Bobo Rugurika yarabizize arabifungirwa birangira ataye igihugu arahungishwa ari mu baciriwe imanza bataburanye z'umunyororo wo guherayo. Rero uyu munsi bari kuvuga yuko ngo Rede Tabara vyahindutse wari ya Bobo Rugurika ngo bifatikanije n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo Rabine nahari amakuru ari karavugwa uyu munsi atarashobora gushikira abatari bakareka amakuru yizewe nuko ayo makuru yasohotse yanditswe na Alexis Nduhije ariko bayitirira SNDFDD. Aha rero niho tuza kumbure turaza kubica bisha nabisha turabe SNDFDD aho ubucuti na Alexis Nduhije bugeze aho ubu Sinduhije agiye kuba umuntu nk'abanyamitwe basanzwe bahabwa uburozi bagahabwa abaja kwica bari hanze y'igihugu bahunze i Burundi. Ivyo turaje kubica bisha nabisha ndetse tunababwira yuko no mu kibira amakuru ari karavugwa yuko hoba harasubiye kuba inkuba yoba yarasubiye gukubita ntituzi ivyo yahitanye ko yahitanye ibiti nuko yahitanye abasirikare b'u Burundi canke za ntera hamwe ziri hariya. Ubu kumbure turakwiye no kureka kubita ba FDLR kuko ni intera hamwe n'abicanyi kuko ugiye kuraba ico FDLR risigura ntabwo ari abademokrate koko nta nico baharanira. Ngivyo rero byo tugire tuce hirya no hino Rabine ariko duhere kuri kino ino nkuru nofatanire nk'umutwe w'ikiganiro bariko baravuga yuko Sinduhije uyu munsi yanditse itangazo avuga yuko Bobo Rugurika ubu munsi Rede Tabara isanzwe ibarizwa mu minwe yiwe ngo bayimuhaye ngo bafatikanije n'u Rwanda ngo yaragerageje gupfungwa inyuma yo kumushinyaguriza ngo yarapfunzwe ngo inyuma yuko afunzwe mu gihugu cy'u Burundi ngo yarazi ko agera be perezida ngo hama birananirana ngo arahunga igihugu. Rero ngo uyu munsi Rede Tabara ariko barayimwitirira mu gihe batazi kwibaho mu gihe n'ibitero abarundi bagwamwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baza kuvuga basimbira ku matangazo yihuse bavuga yuko atari Rede Tabara bashoboye kugwana nabo batanabemera kandi bazi aho babatumye. Tunabibutse kandi ko nabo bigeze gufata itarike zitanu z'ukwezi itarike 11 nako z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka bateye amagerenade mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gisagara uwitwa Kanezius bamukuye mu iperereza bamujana mu bitaro Prince Louis Rwagasore
aho arembeye cyane kandi acunzwe bikomeye n'abakozi b'iperereza kandi ababo batazi aho iyo baroye n'abanyagihugu bagera kuri 6 bahenzwe uko nyene batewe umutego na CNDD-FDD n'umunyemwaro muraza kumubona ku mafoto ndibaza yuko ibyo bashobora kubigira. Rabin ikibazo ca mbere nababaza mbega uyu munsi Bobo Rugurika ivyo yakoreye igihugu ko atangaza amakuru uyu munsi hoba iri tangazo wewe uriha insiguro irihe koko abavuga yuko ryanditswe na Sinduhije abandi ati ryavuye mu basene David wowe uri insiguro irihe iri tangazo nirihimbano ryanditswe na Sinduhije agezaho yarigeze gutwara Europea noneho uyu munsi Europea iramuswa na Bobo Rugurika kandi Bobo Rugurika abarundi si ibintu ntatara tuvuga ngo akuze ntikamurikwa ntitwomurika Bobo Rugurika ivyo haranira naho umuntu yamara mistere atashaka kumumenya jana kwijana ariko twavuga tuti yamara turabe ivyo akora ntiturabe ivyo bamuvuga ko canke ivyo avuga ariko ivyo akora Bobo Rugurika ubona uyu munsi hageze yuko gutanya n'ibiroberi Bobo Rugurika. Bwa mbere ikintu niyumvira nuko CNDD-FDD imaze kubona ko inetrarije Rede Tabara ikayifatira mu gifunsi bakabona yuko basigaye bakoresha porte parole wa Rede Tabara Patrick Nahimana bakabona ko bakoresha ntuze Alexis Nduhije ubu abasigaye babateye ubwoba n'abantu bagerageza kugira urutonde rw'abantu baba bazi ko bari bazwi neza mu gihugu bafise ivyo bakoze byo guharanira agateka kazi na muntu no guharanira kumbure ukwishira no kwizana kw'abarundi nico rero bariko bararondeza kuko abambere barabamaze kubashira ku ruhande urabona hari ico bita ashade zame Sinduhije nimba bamugiriye ashade zame bakamuhereza amafaranga agashobora gutanga Rede Tabara bakayicamwa abayobozi bose bakabasigaye ari ingabo zitagira umutware n'abasigaye bakabasigaye ari nk'ingabo zitagira umutware barabona ko Rede Tabara kitakira kibazo ni naco gituma ubona leta ya Bujumbura ariyo yasohoye iritangazo nubwo ubona vyanditswe uku ntuhave wiyumvira ngo ni leta ya Bujumbura yasohoye iritangazo idafise icigamije ifise kwerekana ko mu bansi basigaye hasigaye banaka naco gituma ubona bavuga ngo Bobo Rugurika ngo agiye gushikira Rede Tabara kandi tuzi Rede Tabara neza ijana kwijana yuko ari ya Alexis Nduhije ubu rero bashaka kwerekana nkaho ntuzeye Bobo Rugurika bagomba kumushira kuri liste yababandi baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi kuko mpuza makongo byo byaraze barabona ko hari amafuti ngo bamushire kuri liste asanzwe ko noneho asanzwe ko nukuvuga bariko bareza Alexis Nduhije completely ngo byose ibyaha bya Alexis Nduhije babiremeke kuri Bobo Rugurika kuko Alexis Nduhije baramaze kumushira mu minwe asigaye ari wabo nico bigamije mu ikintu mvuze kirahambaye tibashaka kweza Sinduhije kuko urabona nka Dr Jaminani aherutse nawe yari mu baharaniye uburenganzira bwaharaniye abarundi batari bake arifadikanya n'abashoye kugerageza kwanka yuko ibwirizwa shingiro n'ayandi mateka rikomoka ko rihirikwa 2015 ariko ubushize tuherutse kubona ari kariyunga araje yuko agomba guhiganwa na CNDD-FDD muri aya matora yimirije aho inyuma y'uwo mubanjirije ni ujya bamwitande ujya yahavuye akishikana nawe Manasenzo Bonimpa nawe nyene ari mu batutse canke reka kuvuga ngo ko yatukanye no washikirije ukuri arerekana bitameze neza CNDD-FDD yakoze kandi nawe nyene ari mu gihugu ubu uye rero Sinduhije ikintu akora urabona uyu munsi nta mfungwa za politike zigeze zifungurwa kandi baravuga muri no tangazo ko arico catumye aba FNL canke aba MSD batongera kurekugwa kubera ico gitutu ca Sinduhije ko ubu uye abavuga bati arababajwe nuko ngo ibitari ariko ibitari byo abarababajwe nuko ngo Rede Tabara ngo bayimuhaye ngo Rwanda iki kintu bashize mu Rwanda twumva ari ikintu gifise uburemere bwinshi cyane ucumenga Rede Tabara iri mu Rwanda ucumenga Rede Tabara izwi n'u Rwanda tuzi ko nabari barafashwe bahungiye ku butaka bwabo barabatanze mu gihugu iki kintu ntubona ko ari intambara irimwo imicibiri hariho bwa mbere gusindira u Rwanda no kubandanya banyisa Bobo Rugurika bamukorera amananiza none uyu munsi ubona hamwe kuko bokweza Sinduhije bakamweza ubona Sinduhije ashobora gutaha mu gihugu cy'u Burundi akaza gukina politike mu bandi mu bisanzwe ibyo je nari narabivuze kuva kera ntimuze mutangare igihe bavuze ko hari abantu bo muri MSD
igihe bavuze ko hari abantu bo muri MSD bo muri Rede Tabara Plutôt bajabutse baje i Burundi bagashikira Bubanza mu nyuma abo bantu bashobora kuba baranazimanganye bakazimanganirizwa ubuzima batabizi. Narigeze kuvuga nti muze mutangare nimwumva Sinduhije atashe. Hariho n'amakuru y'uwundi muntu sinokwirirwa ndamuvuga izina uwo muri MSD yari mu barongozi ba MSD yatubwiye ngo erega ngo gutaha kwacu kubwirizwa kugira ibitambo. Aho twari tumubwiye tuti none ko twumva ko hari abantu bo muri Rede Tabara bajabutse kandi tukaba twumva yuko abatwara Rede Tabara bamaze kwicwa bagisiga bajamari bande none ibi bintu babivuga kwigi ngo erega ngo gutaha ngo kugira dusubire mu gihugu ngo bibwirizwa kugira ibitambo. So ubu rero ugutaha kwa Sinduhije mu Burundi kubwirizwa kugira ibitambo. Ibitambo rero nabo bantu bose bazi ko bakiri abaradikare kuri leta ya CNDD-FDD. Ubu rero bariko baragenda bacagura umuntu babona yuko yoba ameze nk'umuntu akirusyaho akifisi ijambo avuga. Ubona Bob Rugurika aho bashingiye ibi byitwa ngo bya rapid seruka barabona ko ari ikindi kintu kije gifise pression bakavuga bati abantu kubera barushe barashobora kucitabira nibacitabira ibintu bizoba byabaye ndaza. Reka rero dutangure kumwambika iceyi tumwereke ko Rede Tabara ari we yagize yayitwaye noneho rapide seruka kuko Rabin ukivuze rapide seruka mu gifise ijambo nuko rapide seruka Bob Rugurika yagerageje kubisigura ati n'umugwi w'abarundi batandukanye bagomba kungira ubumwe tuje hamwe turabe icokorwa mu gihugu cy'u Burundi kandi biciye atari ivy'intambara atari byo kuvuga ngo ejo ngo agere ngo akore ngo ikirobere ngo canke ngo ni mugushaka ngo revolte mu gihugu cy'u Burundi ahubwo yavuze ati turabi umuti wo tuje hamwe twige hamwe icokorwa nyabona tuhanure CNDD-FDD yikebuke baraba umurongo bagomba yuko basohoka ino mizere barimo. Nico kintu yasho ikindi naco gituma bavuga ibingoma ndabikubwire nuko Sinduhije atarekuriwe guhonyoza ikirenge ku gataka ku Rwanda kubera afise amafuti y'ivya Rede Tabara byagarutse kwagirizwa leta y'u Rwanda. So bakabona rero yuko Bob Rugurika afise le prendre wa yukwinjira mu Rwanda bakavuga bati reka dufate bya bindi byagirizwa ntuzeye Sinduhije tubishire kuri Bob narirya babona yuko ashobora afise uruhusha rwo kugera mu Rwanda bati abantu bazovyemera kuko babona ko ashobora kugira na vete aviyari aza mu Rwanda. Ati mugabo Sinduhije kubera atakiza mu Rwanda byogora ningene dushobora kwemeza abanyagihugu yuko ari wafise Rede Tabara. Ikindi naco nuko bagomba gufuta amakosa yakozwe na Rede Tabara ngo bayafute ku gatwe ka Sinduhije bayagereke ku gatwe ka Bob Rugurika kugira Sinduhije azoshobore gutaha. Ivyo abantu iyo turiko turavuga ngo ashobora gutaha biyumvira ngo ngo turiko tuvuga amahopa no bahigitigiri cy'abantu bari barongoye MSD bahungiye mu nkambi y'Imahama ubu batashe kandi bashikiye mu buzi bwa leta. Ico kintu wo kimbwira gute kandi nahatotaha arashobora kudataha mu gihugu mugabo akagoma hanze y'igihugu acunze abo bari hanze. None misiyo yiwe ntiyiheje yarayiheje Rede Tabara yarayishe kandi ari we yayishizeho yarayishe ubu leta iri mu minsi mikuru. Aha baravuga Rabine kugira aba MS nabo ngo n'aba FNL ntibakogwe ko na kino gikorwa nuko uyu generale Irete Fonse abarori matwari perereza ndetse na Prime niyo ngabo bashoboye kwankira Evariste Ndayishimiye yuko atamfungwa ya politiki igomba gusohoka ngo navyo nyene bivuye kuri iki. Ariko uremeranya n'iritangazo yuko naho tuvuga ntabwo ari rihimbano kuko riragaragara ryamaze gusohoka ari bihimbano gusa canke ritari bihimbana bajyanitse barafisa bashaka kugerekeza. Uyu munsi nimba uyu munsi bavuze bino uremeranya yuko Evariste Ndayishimiye ari kwemera ko arekura abanyororo bafunguye imvo za politike naho iritangazo itasohoka. Kuvyemera navyo yari kwemera urabona Evariste Ndayishimiye atanga itegeko hanyuma ubu bita kingi tubibuze ko ari Habarurema atwara iperereza be na Prime niyo ngabo bagashinga amategeko yabo byumvikana ko hari ubutware bwinshi. Urabona n'ubu yanditse itangazo ko avuga ngo bashigikire Reveriyani niwe kora ngo ntuzeye naho ngo ni uw'amagambo never. Urumva uwo muntu ariko arabiba amacakubiri muri CNDD-FDD mugabo jewe aho mpagaze ni ku bwenge bukomeye aho mpagaze ndakwereka igituma ari Alexis Sinduhije na MSD yiwe bavyanditse. Ugo rukundo CNDD-FDD kunze Alexis Sinduhije kubugiza kumuburanira ko bamutwaye
Rede Tabara nuruhe urumbwira ico kintu kandi wenyene ubushize aheruka kuvuga ati jewe ndashigikiye ibi migambi ya Rede Tabara kandi abayikeneye genda muyirabe muri Mama ya Gutumba niyiri byumvikana gute ngo uyu munsi CNDD-FDD abari yibonera iyo mbabaze ngo bayehe Bobo Rugurika ikibazo nico jewe niho hantangaje ingene CNDD-FDD yosohora amajambo nkaya ishigikira yuko irira yuko harika ko Rede Tabara bayatse Alexis Nduhije bakayiha Bob u Rwanda ruyatse Alexis Nduhije rukayiha Bob Rugurika ivyo bababajwe niki kandi Rede Tabara ari ugwanya leta ya Bujumbura bababajwe niki nagira bari kuvuga ati yaba Alexis Nduhije yaba Bob Rugurika aba bose mu gatebo kamwe nabanzi b'igihugu nibarondegwe aho ni wumva ko hari mwakantu gakomeye kuko urabona igituma Jembo ntihara kantu Sinduhije ikibazo gihambaye umuntu yabazwa uyu munsi ni gute aciye ava hasi akavuga ati reka nyabona dushigikiriza imbonera kure 10-15 bavuze ku mutumba ngo bacunge imbibe uyu munsi ahubwo z'u Rwanda kandi urumva ko Sinduhije uyu munsi nawe nkuko bavuze ati ntarekore kwinjira ku gihugu cy'u Rwanda nawe agomba guca inzira zose zishoboka ngo acambe kibara kandi urabizi yuko gutuka atagutorera ntibyumvikana ingene uyu munsi yaca avuga ati twibutse kandi ko hari n'imbonera kure zitanu zaheruka gutorwa mu ntara zigize intara zitandatu plutôt amakomine agize intara ya Cibitoka agera kuri 6 no kuvuga imbonera kure 30 hariho umukoroneri izina ryo tutongeye kumenya ariko avuka mu ntara ya Mwaro mu ntara ya Mwaro niwe yashoye kugenda afatikanije na Reverien Ndikuriyo baravuga yuko bagire bashira imbonera kore zigera kuri 30 ku rubibe bihana n'igihugu cy'u Rwanda ivyo rero umva nizi 15 zongewemwo kumbure n'umukenyuro wande wa Sinduhije kubera abona ati ni nabeje urumva 15 kugwiza imitumba 3,300 yo mu Burundi hafa aba 90 hafi ni imbonera kore 90 ushishira ku ni jana ningahe urumva ko ari abantu benshi cyane fata 15 kugwiza ziri ku mutumba kwize na imitumba igize ya rusanzu migize Burundi ni 3,500 jeho nagera ni mu ntara urumva ni benshi cyane urumva ni partout ni hafi 7,000 ibihumbi uko biri kose ariko izo mbonera kure nabo nibaza yuko ni nka bamwe barira ngo bagire bajanwe za Iraq ariko uko biri kose nabo baraza ubwenge hajya iyo urikura nivyo bende bavuga ngo ragere decimere GNF parallele vye yani bo barabosha ati ni mugende mwambonera kure mwe ntaco muzoba ariko ico bazoba bazokibareka ntituzi ni cabaye kumboreza hariya mu nkuba mu Cibitoki tuzobimenya ibiriko biraberayo ariko Rabine ikibazo kihari inyuma y'ibi byose context ushobora gushiramwo irino tangazo inyuma yuko tureke twiyumvira nk'abarundi kandi tuzi turenze ko twifashishije yuko CNDD-FDD tuyizi twara igihugu cy'u Burundi umubano w'u Rwanda tuwuzi tutona biteba ko uko kwambika ibara igihugu cy'u Rwanda kibanye naco kandi cikoreye n'umuzigo w'impunzi zitagira izina ziri mu gihugu cy'u Rwanda kandi ukabona zibayeho mu mahoro kubivanye nuko bobo bazi icari co agateka kazina muntu twogayira n'igihugu ca Tanzania urazi ingene zifashwe induta rero uko biri kose uyu munsi urazi inani mu gihugu cy'u Burundi zamye zivuka ni kuva kera 2010 niho twatangura kubona inani zereka zivuka zo gutsinda amatora zo kwiyamiriza amategeko atari karobahirizwa mu gihugu cy'u Burundi zagiye ziburizwamwo bamwe bakicwa abandi bakangazwa izene zigasamburwa iyi rapide seruka izizangeri ya rugamba ziriko ziravuka naho tutazi vyazo ariko ntibishoboka ko CNDD-FDD bashobora kuba bagize ubwoba nkuko kumbore bavuga bati naho bavuga ivyo ngo burya inzu y'imyenge imenwa nayo bashobora kuba batinyico rapide seruka yavutse ingeri ya rugamba yavutse mbega bo bashaka iki nisukwamba ikibara izo nani ziriko ziravuka ngo ziyamirize akabi n'akabibi kari muri CNDD-FDD hama bagaheza bagaca bagifatanya n'u Rwanda Sinduhije akabafasha iyo mikenyuro burya Sinduhije nibaza Sinduhije mu kugira uko nivyo bavuganye na CNDD-FDD ati reka ndondere uwo navyegeka ko tutumvikana hanyuma namwe mushishikare wa mugambe wo kunyeza yuko atakosa mfise ko musa ejo nimwavuga ko mwampaye ikigongwe ku makosa noba nari narakoze bizoboneke yuko Rede Tabara intakiyifise ico ni cambere cya kabiri no kugira ngo babandanye bambika ibara u Rwanda kuko batabonana twese nta muntu ayobewe yuko Rede Tabara iba muri Kongo
abasigaye kuko tuvuze ngo muri Kongo umengo nabantu bariho abasigaye bacitse ku icumu rya Sebuja Sinduhije bicaye muri Kongo nta na rimwe bigeze bicara mu Rwanda donc ibi jewe ndabibona nta no ubizi ashobora kuba ari mayimayi nyene kuko barayiha amafaranga ati mutwara bahora bari na mayimayi mayimayi kijangara bahora basukiranye donc ubu rero CNDD-FDD ico mbona yagombye kwikurarira abansi babiri rimwe ngo hanyuma yinjize uheruka kuba umugenzi wayo biyoroheye no kuvuga igomba kwikura igihugu cy'u Rwanda kucagiriza amafuti igomba kwikura Rapide Seruka iheruka kuvuka ya ntuza ya Bob Rugurika hanyuma ibaje gufata amakosa ya Sinduhije ikayaremeka Bob Rugurika ikayamusangiza n'igihugu cy'u Rwanda nkuko vyahora nkuko Alexis Sinduhije yahora yasangiye no Rwanda kera citwa umwansi w'u Burundi ubu rero arahejeje kwera urumva Rede Tabara ntikiriyiwe ibaye ya Bobu mu majambo hanyuma Rede Tabara ibaye ya Bobo iforomwa no Rwanda nivyo bashaka mu ijambo rimwe nta kindi bashaka ko biri kose tubirindira ariko ikintu twenga hakuri Cakenge TV twotera utwasi kumbure nk'abakurikirana amakuru y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Sinduhije nuko rutonde kumbure irino kete ryanditswe na Sinduhije yafatikanije na CNDD-FDD kugira ngo ni nka message ku ma WhatsApp ariko umenye ko zikwiragiye hose ukuri n'ukuri hajya mbere niyo message nyaruka kuruti ziciye mu ziciye muri zijya z'ivyubahiro rero urumva uko biri kose Bobo Rugurika hari amakuru atangariza abarundi gutabariza abarundi nibaza ko arico bamuhora nta kindi na kumbure na Pacifique ni nahazwe uzokumva nabe bamwagirije ibindi barondere ingene kumbure abitwa yuko basigaranye ubuntu babahonya bakinga umurundi bose abitwa bose uribuka ingene bahize kinga umurundi n'amaguru agashuha bakagerageza aho batanga amafaranga bamwe bagafungura bona na Kenny Claude baramupfunza bavuga yuko ari we yandika ikingi ngo bafashe kingi ego ariko ikinyamakuru kibandanya gikora apfunzwe ariko uko biri kose CNDD-FDD iyo yumvise ukuri kuza guhushanye nibi ni instabilité politique canke économique na sociale mu gihugu yumva umenga nimbwa ibonye kwa maraso baca bumva ibisatsi ikindi kiriko kiratuma CNDD-FDD ikora nk'uko amatora aregereje iyo amatora yegereje rero barondera ibintu byose byo gushusha imitwe abarundi mugabo ngo baniyugarane bashire kwa gapata okaziyo mbwira abarundi ngo ntimugashuha umutwe n'amagambo CNDD-FDD iri kwiravuga CNDD-FDD ni yindi abayifasha ni babandi abahemuka tuzoja turabavuga uhemukiye abarundi akaja ku murongo wa CNDD-FDD ntituzotinya kumuvuga ni naco gituma no turiko turababwira ngo Alexis Nduhije yamaze gufata ligne ya CNDD-FDD neja arataha ba Dr Jaminani ntimuze mutangare bagiye batowe ngo baba bashinga amateka batahe baje gutwara umuntu wese ahemutse tuzomuvuga ukwari ndakubwire inzira yo gutaha abarundi ntimugashuha imitwe nta nzira kwirasha iyi iri kwirasha iri kwiturirwa na CNDD-FDD namwe mube uko mwahora mutaja ngaho ngo urumva ngo naka n'umwasi oya umwasi ni wawo ni CNDD-FDD ivyikora byose n'ivyivuga byose mubifate yuko ari iri kwirabikora Ndabine twari twemereye kuveja abanywanyi bacu ko tuza kugaragaza tubumvishe ijambo ukuntu Evariste Ndayishimiye yashoboye kuba tumirira abarundi acira umugana abarundi akoresheje ivyo yisiga ifyoti noneho rero birangira nawe asa nuko ahaye abarundi umurongo w'ingene boshobora kwanka intwaro mbi z'agahotoro kandi nawe urumva abayahereye kuyiwe uko biri kose reka rero twumvirize turaza kwitonda twumvirize ivyo yashoboye kuvuga hama kumbare tugere na reaction y'abarundi mushobore kubumvira tubumvishe iko Evariste Ndayishimiye iryo jambo yarivuze mu 2021 arajongera rero ibintu bija kuyangara 2023 reka twumve kumbura ivyo ashaka kubwira hari umugani nkoranca ariko mubuzi mugana bucumeka nta mugani mubuzi wikinyamasyo toroti uwo mugani mu Cyongereza uri no mu Gifaransa uri hose mugabo niho cyo kumenya icyo ari cyo leta inyoni yashimye inkumi ku nkuba irayishima barashimana
baremezanya ko bagiye kubakana. Inyoni ikirazira abwira abavyeyi iti jewe nagomwe umugeni, nagomba muje kumusabira umugeni. Inyoni ziti ko nkuba turahazi utariyeroka kuronka umugeni, kugira basigaye bakota abantu baca bavuga ijambo rya dode, nibo barakota ivyo kera ntivyaba ubu barakota baca kuvuga ijambo atazi na sokuru atazi n'umuryango uvukamo, baza ngo mwe muri bande ngo twumve batangishikira gisaza agiye kurongorana akatangura kubaza ngo mwe muri muryango gusa umenga reka atera inkuru Rabin, ariko harimo ukuri kwinshi. Reka twumvirize ko mbore ni audio y'iminota igera kuri 5. Nawe inyoni zagiye rero zirabona ziti nawe twebwe niyiheruka zirabura. Inyoni yovuga ijambo ku nkuba niho zaze tukote zica zizumvikana ko ikikoko cariheruka cari ikinyamasyo. Ico kinyamasyo rero kiraza rero bashe ndababwire ati nivyo jewe ijambo nzorivuga, mugabo rero murabona zishobora gushika ku nkuba nta mababa afise. Twebwe amababa turayafise. Urumva iyo abantu bicaye hamwe solution ziba zihari. Inyoni yose cifata ibaba iryubi ihomekako, yose bahomekako. Ikinyamasyo gica kigira ibibaba binini byinshi gose binini, urumva inyoni zose imwe yose yashizeko gica kiba umwami w'inyoni giti sawa. Ico ni ikinyamasyo muze gutegera neza kumbore muraza kumviriza ikinyamasyo cari co muze gutora n'inyoni zarizo, harimo ubutumwa buhambaye. Rero kugira ugende hariya ku nkuba umuntu wese aba afise izina ry'ubuhizi. None rero inyoni yose muri delegation tuzocana twese imwe yose nitora izina ryayo, imwe iratora izina iyindi gatora hagira rero ikinyamasyo ati nanje ngira no je nitwa Vutus. Ati ni sawa rero yagenze neza. Ziraguruka rero ziragiye gusaba umugeni ku nkuba. Aricarika uvuga ijambo niwe yicara imbere niwe chef de delegation. Kandi noneho urumva ko caboneka ko ari cabi. Ikinyamasyo aricarika ngaho imbere, hanyuma rero batangura kuzimana. Hajya mwana hamwe bahora bazana umutuntu nze ibyo baza kuzimana, urazi ko acaba ngo baza muhagarare ngaho tubaze dusenge. Siko abakobwa gaca bahagarara naco cyavuga ngo baza muri ndi ngo ça c'est pour qui? C'est pour vous tous. Ni sawa sana rero. Umva ivyagenewe Rabin abantu bose, kubera ico kinyamasyo cari ciyise ivyo nukuvuga we yaserukira bose, ivyari bizaniwe bazaniye bose mu rubanza byagomba kuja kuri umwe yiyise Vutus. Tuze gutegera rero twumve Vutus ko kumbore yoba ari na perezida uyu munsi, ubutunzi bw'igihugu bwose yoba duserukira muri vyose. Sepuro Vutus sana charazana arunda imbere y'ikinyamasyo. Hanyuma gicagira inyoni ati burya rero imigenzo ngaha batangura gwashe muri delegation muvise ko Sepuro Vutus jewe gicagira ko kirajya ku nkuba naho ati inyoni zifise uyindi mico, habanza kurya chef de delegation akaza guha abandi abanje kurya ahejeje. Urumva zari inyoni zirindiriye ko ku nkuba babanza guha chef de delegation, inyoni ziri passion zirarindiriye ko zizimanwa. Baba hari baba nkuba nabo bati inyoni kwa bazishatse baza kureka chef akabanza agafungura, kumbe kirajya hasigaye amagufa. Tugabundi ntibabahaye kwe tunamwe nimwakira amagufa nta kundi bidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute? Inyoni zisha zirashafura
zishavuye ntaco nawe turaguhana imwe cikurako ryaba baryaye iri ryaryo zica zigurukira ikura kuguruka isigara kitagira ibanga kiza kwamanuka gute none inyamanza icibwira ati je sinokugira ivyo abandi bakugize reka nkwereke ndakorohereza neza kumanuka urabona umuntu ukigira amababa reka ngende hariya hasi duce dushiraho ibintu vyoroshe birimwo umva kwimatera ivyatsi turaza kuraba harya mu rugo iwawe uza kubona amavayeje abantu baguma basohoka binjira bazoba bariko barabishiraho ubonye atamuvuma bahagaritse uca ukoroka uza kugwa ku vyoroshe gaca karamanuka ati mugira mutegwe n'umwasi zana ibintu vyose vy'ibisuti vy'ibisovu iribuye mu runega mu rugo umwasi agiraze kikaguma kiri hejuru kikabona gusa amavayeje kibona barahejeje kica kirakoroka kica kiramenagurika rya rero mubona bijya bikokiye bigumye n'inkovu biri kose Rabine uha insiguro iri jambo ry'umukuru w'igihugu yashiye kuvuga umenga ariko aratera inkuru ariko haje ukuri gushirira mu nta nkuru irimwo na gato ahubwo abumva bakwiye kumva ukuri ko urashaka kuvuga yarakebuye turabona yuko igihugu twese turakibona kiri mu kaga twe tuvuga tuti reka tugereranye nkuko yabivuze uyu munsi CNDD-FDD yiwe yose canke ni nawe ayihagarariye niwe gifyoti tuvuge gutyo n'abanyagihugu n'izanyoni byajana ku rubanza byose ni ugukoranya tubashije yego cyane urumva mu gihe dushikanye agaca abanza akagera none wumvise ko yavuze ati jewe muriko murasaba ngo ifungurwa ngo igihugu kirakenye jewe mfise stoke mfise ivyonja mu mbaziki yewe nibaza igikwiye tudaciye iruhande kuko n'amasaha ndabona ko umwanya uri kuratujana igikwiye nuko burya kwanza bavuga ngo n'amabuye yovuga Bibiri iravuga ngo n'amabuye yovuga mu gihe bikeneye Imana ntakitavugisha ni nkuko umuntu ashobora kuvugishwa akivugishwa ko ni ukuvuga rero asosiji yarivugishijwe ko tutabeshe na leta yiwe ya CNDD-FDD igisigaye nuko abarundi dukorana tugashinga bya bisuti na yamabuye hanyuma iyo leta yiwe nayo igakorokerako bya bitenge n'ibikidutse sasa byose tubihindura amahoro uziko yo izogira amabavu nkayo igifyoti gifise ikinyamasyo gifise ishobora gukoroka igahita imeneka bivanye naho ivuye bivanye n'ivyo yariye mu myaka 20 uko bingana ishobora gukoroka system ya CNDD-FDD igahita iturika rero yarabivuze yarakoze kuducira umugani jewe ico mbona yakanguye abarundi gisigaye nuko twebwe dukanguka tukamenya ico yatubwica arico uyu mugani Rabine yawuciye 2021 niho yaragishika ku butegetsi hari hashize umwaka aca yongera aha yatangaza yuko we wafise stoke irimwe ibyakenera byose kandi ari amaraso y'abanyagihugu yabivuze 2023 ni ku mwaka uheze ibi niho yari karashinyaguriza ivyo bamuhaye abanyagihugu aho kuza avuga ati yamara jewe ko ndema nkimbura burya ajya mu stoke yabahayira kumbure haje umukuru w'igihugu yimbuye n'umwami ababaganirira abanyagihugu kumbura akavuga ati je nimba nimbuye muri ino ntara reka ndabira ngaha nta oruferi naziri hano muri ino ntara akabwira bura matari mbega abanyeshuri ngaha biga mu mainterne bafungura gute duherutse kubona abanyeshuri batabaza mu marisa atandukanye ko ubugare bw'imyumbati bwabananiye ingozo urabona yuko hari abanyeshuri bagera abakobwa bafashwe bagaca bamuye amavoka y'ishuri bagaheza bagahabwa rambo defini ibintu biteye ubwoba kwirigura hogora reka tuvuge ngo n'umwami sivyo kera umwami w'u Burundi uko tubizi hateye ikiza hagatera inzara hagatera akaryama canke ikintu cica abanyagihugu ico umwami yakora yihubuki ivyo bazogende barabe muri histoire yarihubuki akagenda ku mubabaro wuko abanyagihugu biwe bagize ente bahonye ku mubabaro wuko abanyagihugu biwe bagowe none Evariste Ndayishimiye ko avuga we ko ataca Kenya akavuga yuko stoke yuzuye aho kurizwa nibibi biriko birabona abanyagihugu bariko barabona inzara ubukene iduka ry'ibiki amatungo ya leta ya poteye ntabona yuko wewe tureze ivyo gusasigwa ibitenge ngo akorokera ahantu hafota none ko akwiye kwihubuki akavaho ariko urabona arabishobora kwihubuki
simvyiyumvira niwo muti none ubona aho biki ego burya n'umwami rega bakubwiye ko kwihubuki siwe yagenda kurondera umuti akawiramiza hari haba bijejwe babumuha abarundi rero ntibarondere rero narondere ingene yiha canke abarundi bo barondera abarundi ahubwo tumuronderera ubuki kuko igituma dukwiye kumuronderera ubuki kwanza hariho n'ikintu umuntu asuvuye mu gutwi reka ndanakivuge abanyamakuru urazi ko tutagira ibanga nimba yari ihakanye abasirikare bafatiwe ku rugamba muri M23 abandi bagenzi babo bakaba bibona bagahora abamuhubuke bumva twari dukwiye kubaronderera kuri igisirikare ciwe cyo cyari gikwiye kumuhubuke kuko yaracihakanye agenda akagitwara ikongo abafashwa tereka reka nirede tabara abasigaye badafashwe n'abakabicisha ikigoyi nona igisirikare wera ariyo uko biri kose gutera kama igisirikare uko biri kose barahari ariko bafise nabo ideology babahaye basa nuko batwabwa muri CNDD-FDD basa n'abanywanyi ba CNDD-FDD uyu munsi kuko barakubitwa ntibumva baragurishwa ntibavyemera rero bagiye mu mugwi w'imbonera nukuri niko twobivuga ariko none nimba bino bintu rino jambo ni discours presidentiel mu gihe rivuzwe ntihabereye agisho mu gihugu kandi ibi byose akabivuga isirorera abarundi bari mu kaga ku munsi uhera niko baja mu kaga none ivyo byose bakaba atari yagisho nimwe ishoboka niho tuvuga tuti igisirikare yaba n'igipolisi nukuri ntabwo tubona ati ni igipolisi cy'igihugu cyangwa igisirikare cy'igihugu kibona ko kihari ngo kigwanire agateka k'igihugu ndetse n'imbibe zavyo rero bene kumbure nk'uko umwanya uri kuradusiga na twosozereza kino kiganiro ariko gatoyi kuri operation yo mu kibira baravuga ko kuwa gatandatu hasubiye kuba iyindi operation kandi ishobora kuba yaratwaye ubuzima bw'abantu benshi nagomba ndanze anapere vibra pour sezi imbonera kure 15 ku mutumba ziriko ziraforomwa ngo zize gucunga umupaka akaraye kabaye kuri bene wanyu kuva operation ya mbere ya kabiri ya gatatu karabarindiriye mu foromwe mwiyizi ejo ntawuba bujije n'ukuri swayere bienvenue mucunga umupaka wanyu n'uw'igihugu cyanyu muga karaye kariya ba mbere naho kagiye murakoze uko biri kose ikibwirwa n'icomba kandi cerekwa nikibona abariyo bariko n'uburumva nizo mbonera kure ziziga yuko bazorohereza ku mipaka ihana n'u Rwanda kandi iyo nkuba uko biri kose inkuba bamenye yuko ni Kongo yabasangayo burya imivumo y'igihugu utari kurumviriza n'umukuru w'igihugu hariho ibyaduka bitera igihugu iyo utari kurumviriza amarira y'abanyagihugu ngaha rero twosozereza